kaze mu gihe cy'impemburo. Bakunzi twama dusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe cy'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira ari mu gitabo ca Yosuwa igice c'icenda cose, hanyuma n'igice c'icumi umurongo wa mbere n'uwa kabiri gusa. Yosuwa igice c'icenda cose kuva ku murongo wa mbere ushika kwa 27, hanyuma igice c'icumi umurongo wa mbere ushika kwa kabiri. Reka dusome. Umutwe w'amajambo aravuga ngo ingene ab'Igibeyoni bahenze Abisirayeli. Maze abami bose bo hakuno ya Yorodani, bo mu mugamba waho nabo mu misozi iciye bugufi, nabo ku kiyaga kinini aharabana n'i Lebanoni, Abaheti n'Abamori n'Abanyakanani n'Abaferizi n'Abahiwi n'Abayebusi bavyumvise, barifatanya bahuza umutima ngo baje kurwanya Yosuwa n'Abisirayeli. Maze ababa Igibeyoni bumvise ibyo Yosuwa yagiriye Yeriko na Hayi, bagira inama y'ubwenge, baragenda batekera impamba mu magunira y'imishire, baziremeka indogoba zabo, bo n'imikuza y'insato ya vino y'imishire yatabutse isa n'ikiriye. Bambara inkweto z'imishire mu birenge zitekeye ibiremo, bambara n'impuzu z'imishire nyene, bakora imitsima y'impamba yabaye impehe iguye ifira. Nuko baragenda bashikira Yosuwa n'Abisirayeli aho bashagaje i Gilugari, barababarira bati tuvuye mu ntara ya kure, none nda nimuduhe isezerano ryo gufatanya namwe. Maze Abisirayeli bishura abo Bahiwi bati kumbure muri abo tubana, none twohava tugasezerana namwe dute? Babarira Yosuwa ati turabasavyi bawe. Yosuwa arababaza ati murabaki kandi muturuka hehe? Baramwishura ati twebwe abasavyi bawe tuvuye mu gihugu ca kure iyo bigwa, kandi kituzanye ino ni kubw'izina ry'Uhoraho Imana yawe, kuko twumvise inkuru zayo n'ivyo yakoze vyose muri Egiputa, n'ivyo yagiriye abami babiri b'Abamori bo hakurya ya Yorodani, Sihoni umwami w'i Heshiboni na Ogi umwami w'i Bashani yabahitwa Ashitaroti. Nuko abakuru bacu nabo mu gihugu cacu bose baratubarira bati nimukore impamba, mugende kubasanganira, mubabarire muti n'abasavyi banyu, ngo none nimubahe isezerano ryo gufatanya nabo. Kandi rabi imitsima yacu twayitekeye ko impamba igishushe umunsi nyene tukiva imuhiri wacu, dufashe inzira yo kuza iyo muri, none yarabaye impehe yaguye ifira. Kandi n'iyi mikuza twayitekeyemo vino ikiri misha, none heraba iratabaguritse, n'iyi myambaro n'inkweto vyadushiriyeko kubw'urugendo rurerure. Murongo wa 14. Maze Abisirayeli bemezwa n'izo mpamba batarinze kugisha inama Uhoraho. Bakundwa, mbere ko mbandanya gusoma, ndagusavye yubare cane kuri iri jambo. Wiyubare, ntuhuruduke, ntugakwegwe n'ibije byose bisa uko bisa, wame usiguza Uhoraho kandi wamusiguza n'abandi bagukuriye bagusumbya, bafise uburambe muri ivyo bintu, bafisemo ubumenyi, bagusumbije, kuko nk'uko mu migani havuga ngo mu nama ya benshi harimo agakiza. Uhoraho adutabare kandi aturinde. Hariho abazakwarira ngo twumvise izina ry'Imana yawe, natwe dukunda ishengero ryawe, natwe dukunda ujya mu pastori wawe, natwe dukunde ibi canke birya. Witonde cane. Reka tubandanye dusome ku murongo wa 15. Yosuwa abasezerana kuzobana. Reka dusubire ku murongo wa 14 wumva ingene vyagenze. Maze Abisirayeli bemezwa n'izo mpamba batarinze kugisha inama Uhoraho. Yosuwa abasezerana kuzobana amahoro nabo, no kubareka ngo bibereho, n'abakuru b'ishengero nabo barabarahira. Ariko haciye iminsi 3 bamaze gusezerana nabo, bumva ko arababangikanye nabo, kandi ko arababangaho nyene muri bo. Nuko Abisirayeli barahaguruka bashika ku bisagara vyabo ku munsi ugira 3.
ivyo bisagara vyari Gibeyoni na Kefira na Beroti na Kireyati ya Yarimu. Ariko Abisirayeli bareka kubica kuko abakuru b'ishengero bari babarahiye Uhoraho Imana y'Abisirayeli, maze ishengero ryose ryidotombera abo bakuru. Abariko barasoma baribaza ati abakuru b'ishengero, ishengero si nk'iri ekleziya, ishengero tuvuga ekleziya ni ijambo ry'ikigiriki rivuga eglise, rivuga ishengero rukristo. Ishengero ni ukuvuga ikoraniro ry'abantu bari ihanga, bari igihugu. Umurongo wa 19. Ariko abo bakuru babari ishengero ryose ati twabarahiye Uhoraho Imana y'Abisirayeli, none ntitwoshobora kubakakaza. Enda tubagire dutya, tubareke bibereho, twoye kwihamagarira uburake kubwa ya ndahiro twabarahiye. Tureke dupfe kubareka, ariko tubagira abashenyi n'abavomyi b'ikoraniro ryose nk'uko twababwiye. Uko niko abo bakuru bavuze. Mbere ko mbandanya gusoma abafise Bibiliya y'ikirundi, aho ku murongo wa 20 bacakurungika muri Samweli igitabo ca kabiri ca Samweli igice ca 21 umurongo wa 2. Sindinda kuhasoma, ariko hari inkuru aho muri Samweli wa 2 ivuga ingene Dawidi amaze kuba umwami bamaze imyaka 3 imvura itagwa mu gihugu, maze aja gusiguza Uhoraho. Igituma kumbura yari yabanje gusiguza abahinga mu vy'uburimyi, bari bagerageje guhindura ibitabizo bakoresha, ifumbire n'ibindi. Ivyo ntivyanditswe muri Bibiliya, ariko Bibiliya itubara ngo Dawidi yasiguje Uhoraho. Imyaka 3 bategezwa ko bari bagerageje, bibaza igituma asiguje Uhoraho. Uhoraho ngo erega nuko Sawuli yishe Abagibeyoni. Ahari haciye imyaka 100, umwami wa mbere wa Isirayeli araza akora yica isezerano umwe mu bakurambere ba Isirayeli bakoze. Hari abantu batazi kubaza Uhoraho ibya kera. Mu gitabo c'imigani yavuga ngo hariho abikwegera umuvumo mu kurenga akarimbi ka kera. Mwige gusiguza, mwige kubaza, mureke guhuruduka. Muri iki gihe abantu bakunda ibintu binyaruka gose, ntibashaka gusiguza, ntibashaka guhanuza. Ndabinginze mwige guhanuza, mwige kubaza. Urashobora kuba warize, waraminuje, mugabo harya ntuzi vyose. Reka ndakware na Mose yahora avugana n'Imana imbona nkubona amaso mu yandi. Hari ivyo yahanuwe na sebukwe kuko atabitahura. Wame usiguza abandi, wame wiga guhanuza, wige kugenda buhoro, wige kwitonda, kuko ubuzima burimwo amabanga menshi. Nuko Dawidi amaze gutahura ko Sawuli yishe Abagibeyoni, aca arabahamagara ati tugire dute. Baramubwira ati twebwe turagomba ntihagire uwundi Mwisirayeli apfa kiretse abo mu nzu ya Sawuli. Na Dawidi kubera isezerano yagize, ndagomba utahure iki kintu muri iki gisomwa dusoma. Icambere, wirinde guhuruduka, wirinde kunyarutsa gukora ikintu, ubanze gusiguza Uhoraho. Ikindi, gusiguza abakuruta bari mu bwenge bw'Imana, abavyeyi bawe, abagukuriye. Urashobora kutagisaba abavyeyi, hari abantu bafise ubumenyi muri ico, uhanuze. Nico gituma ibihugu biteye imbere bama bafise abavoka, abantu bize ivy'amategeko bahanuza. Imana igushoboze. Ico ni cambere kijanye no kudapfa kwemezwa n'ivyo ubona. Abafaransa baravuga ngo les apparences sont souvent trompeuses, ngo ibiboneka vyinshi birakunda guhenda abantu. Abandi nabo ngo tout ce qui brille n'est pas de l'or, ngo ibisayangana vyose siko ari zahabu. Mwiyubare cane. Ikigira kabiri, isezerano ni ikintu gihambaye. Wibuke isezerano, witondere isezerano, na cane cane isezerano ryakozwe mu kuri. Mwitonde cane, ntiwihute cane kugira isezerano. Abiteguye kubaka, abiteguye kurondera aho bazokubaka,
ntiwuhuruduke nguko umusore aje aciye bugufi akwarira ngo ntanywe inzoga ntagira gute ngo uce usimbira ko akwarira ngo yego nzokizwa ndakunda ishengero ryanyu ndakunda ingene muririmba witonde cane uhanuze ubaze abandi kandi ntiwihute kuvuga ngo ndagukunze ndakwemereye kuko ngo nzoca ndabivamo si uwa mbere mpakaniye kuko hariho abo twagiye dusengera benshi tugasanga barubatse ingo ariko hariho ayandi masezerano bagiye barica bikabakwegera ingorane. Isezerano rero si ikintu upfa kuvuga, kirafise ingaruka. Imana idufashe cane. Dawidi rero kubera isezerano yagiranye na Yonatani bituma anyegeza Mefibosheti, ntiyamwica kandi ari mu ruvyaro rwa Sawuli. Imana ishimwe cane ngo imvura irasuriragwa. Twasomye umurongo wa 21, reka tubandanye umurongo wa 22. Yosuwa igice c'9. Maze Yosuwa arabahamagaza arabaza ati niki catumye muduhenda mukavuga yuko muri abakure kandi muri abo ngaha nyene muri twebwe, nuko rero muravumwe ntimuzobura kwama murabaja, mube abashenyi n'abavomyi b'inzu y'Imana yanje. Bishura Yosuwa baterega twebwe abasavyi bawe batubariye inkuru y'imvaho y'uko Uhoraho Imana yawe yabariye Mose umusavyi wayo ko azobaha iki gihugu cose no kuzorandura bene co, nico catumye dutinyirira amagara yacu ku bwanyu tugakora dutyo. None raba turi mu maboko yawe, utugire uko ugomba nk'uko wumva bikubangukiye. Nuko Yosuwa abagirira nk'uko yavuze, arabakiza abakura mu maboko y'Abisirayeli ntibabica. Kuri uyo munsi abagira abashenyi n'abavomyi b'iryo shengero ab'igicaniro c'Uhoraho ahantu Uhoraho azotoranya ko kihaba, kandi niko bagikorana bugingo n'ubu. Reka tubandanye gusoma igice ca 10 umurongo wa 1 n'uwa 2. Maze Adonisedeki umwami w'i Yerusalemu yumvise ingene Yosuwa yatsinze Hayi akaharandura rwose akahagirira bo n'umwami waho nk'uko yagiriye Yeriko umwami waho n'umwami waho, kandi yumvise ko ab'i Gibeyoni bifatanije n'Abisirayeli bakabana, aratinya cane kuko Gibeyoni cari gisagara gihambaye nk'aho ari umurwa w'umwami, mbere casumba Hayi, kandi abantu baho bose barabahize. Bakundwa, ijambo dusangira kuri uyu munsi ariwe mutwe w'iki cigwa ni ijambo rivuga ngo abahizi bahindutse abaja. Wiyumvire kuri iri jambo, abahizi bahindutse abaja. Iri jambo ryantangaje gose ngo iki gisagara cari gihambaye kandi nk'aho ari umurwa w'umwami, mbere casumba Hayi. Muze gusoma Yosuwa igice ca 1 kubandanya kugira mumenye inkuru neza. Mbere casumba Hayi kandi abantu baho bose barabahize. Iyumvire, abantu baho bose barabahize, ariko abantu bake barabaserukiye kubera ubwoba, baragenda baja kubesha bahinduka abaja. Ntibabaye abaja wo gukora mu ngoro y'Uhoraho bayisenya inkwi z'igicaniro no kuvoma amazi gusa, ahubwo bahindutse abaja b'ihanga rya Isirayeli bose, ngo niko gikorana bugingo n'ubu. Uwo muvumo w'ubuja ntugushikeko. Uravuga uti none ko Imana yari yavuze ngo bazorandurwa. Ego bari kugwana bagapfa neza canke bagahunga bakagenda. Abarundi barayamaze ngo hakubimbwa wobimva. Simvuze ko umuntu wese yabaye umuja ari imbwa canke ari uko yabeshe oyaye. Simvuze ko umuntu wese akora akazi ko gusenya no kuvoma ari umuja. Munyumve neza, naha niki gisomwa turiko turavuga. Aba no kuvuga ngo muri Isirayeli ntibazokwigera
ipete naho yokora gute ntihazokwigera batera imbere. Nta mwigisha azovamo, nta muganga azovamo, nta mukozi wo mu biro azovamo, nta musirikare, nta mujenerali, nta mutegetsi, yemwe nta na nyumba kumi, nta kuva ku rwego rwo hasi kuduga. Umurimo wabo ni ugusenya no kuvoma. N'uwo bavyaye ni ugusenya no kuvoma. N'umwuzukuru gusenya no kuvoma. Umwuzukuruza ubuvivi co niki. Reka bene data, abahizi ngo bose, apana bamwe bamwe, bose barabahizi. Muriyumvira, bose barabahizi ariko bahinduka baja. Ntibabihinduwe nuko batsinzwe, babihinduwe nuko bavumwe. Yosuwa ngo acarabavuma kuko babeshe kubera iki? Ko babitewe n'ubwoba. Hariho abantu binjira amasezerano kubera ubwoba, bikabakwegera umuvumo. Imana idutabare, Imana iturinde, Imana idutabare kandi Imana iturinde. Mukundwa, ndakwifurije kuba umuhizi, uzurinda usaza uri umuhizi. Oba uzovyara babahizi, bashobora gukena ariko baze bapfe arabahizi, bapfana iteka. Imana ishimwe cyane, batandagaye, batabeshe, badahuruduka. Ari abantu b'ijambo, ari abantu b'isezerano, ari abahizi mu byo bakora byose. Imana iguhezagire, Imana igushoboze, Imana ikurinde ikibi cyose, ikurinde kuba ikijora, kuba ikinyabwoba, kuba upfe uri umuhizi. Bashobora kugutuka bakakwita umuntu w'amanyama, bashobora kugutuka bakakwita iki, ariko uhagarare mu buhizi. Imana iguhezagire. Eka ndakwariye, iyo ariko abantu barapfuye bose, ariko Rahabu yarakize kuko hari igikorwa c'ubuhizi yakoze. Rero naho Imana yavuze ngo baze bahonya ayo mahanga, hariho abagiye barakira kubw'ibikorwa by'ubuhizi bakoze. Imana idufashe, Imana iguhezagire, Imana igushoboze, Imana ikurongore. Iri jambo rikubere ijambo ry'umunsi, ijambo ry'indwi, ijambo ry'ukwezi, ijambo ry'umwaka, ijambo ry'imyaka, ijambo ry'ubuzima. Urakoze cyane, ubandanye gutera imbere, ubandanye kwagukirwa impande zose, uri umuhizi. Urakoze kudutega yombi no gusangiza abandi ijambo ry'Imana, kubahanura. Imana iguhezagire cyane.